yabivuze azwi izina rya Luis Enrique ati ikigoye si ugutwara Ligue des Champions zine cyangwa zitanu ati ariko ikigoye no kubanza ugatwara iya mbere ati l'objectif était d'atteindre le sommet mais il faut s'y rester ati hangiro ryari ryo gushika hejuru mu gasongero atariko ikigoye no kuguma kugira tugumeyo rero atariko kandi dutegerezwa no kwaguma kumenga equipe ya Paris Saint-Germain mo gutwara igikombe cya UEFA Champions League cyabo cya mbere mu mateka bakomeje kuba motive est-ce que wabishimiye projet yabo yuko ishobora kuba ibikombe bindi vya Ligue des Champions canke uno munsi wababona ko nubundi atamigwi hari bariko baragwana Ligue des Champions canke waba baramaze kumenya nabo ibanga equipe ya Madrid yacizubije kenshi gashoboka yoba yarakoresha twemeranye kino kintu ubwa mbere jewe ni slogan yiwanje sinzi ko abandi bayikoresha ariko gucika intege mu buzima nesheke ikomeye cyane kwemera gucika intege mu buzima nesheke mbi kandi cyane wowe wibuka umunsi wa mbere wisanze kuri micro iyi nivo ntayo wari ufise mugabo ndazi ngo waratahanye ikintu muri bakivuga ngo sinzigera ncika intege ntashitsaho nipfuza uno munsi wisanga kuri micro ya mbere waragarutse n'undi munsi hagera umunsi iradira bano ngo twaronze umujournaliste mwiza reka tumuhereza akazi umaze guhabwa akazi uri kurakora Paris Saint-Germain mu myaka myinshi imaze ibayeho ntiyarize cyitwa Champions League bari babayeho mu gakekezo ka equipe ya Olympique de Marseille n'umugabo witwa Mohamed Eni batishika hano kandi bakavugira igikombe batwe mu 1993 Olympique de Marseille twa Champions League 1993 iyo myaka yose ciye yisubiriza ariyo equipe novuga ngo buri mwaka ibitera inkuru abafaransa ikavuga ngo turi equipe nkuru nubwo ibikombe by'igihugu byabuze mugabo ku mugabane wabura nitwe twoserukira igihugu tukitwa equipe ifise Champions League Paris Saint-Germain igwana n'ivyo bintu ibibamwo kugera umugabo yitwa Luis Enrique ku munsi afata decision akavuga ngo ndaje muri Paris nzogura Joao Neves nzogura William Pajo kandi sibo bakinyo bitangaza babaye kwa Paris kuko namuzo uvuze William Pajo ahantu haciye David Luiz na Thiago Silva mba numva ari nko kuburira isona abantu uvuze akagasore ka Vitinha canke Neves ahantu haciye uyu Mutaliano umukasere wabo Marco Verratti mba numva nyene umenga urubahutse mu mupira w'amaguru mugabo vya bintu byose vyiza biza gucangana n'ingene biteguwe na master plan wavyo bigatanga umusaruro mu equipe ya Paris Saint-Germain twese rikira tuvugisha ngo niyo equipe yatwaye Champions League imerita kuva ku munsi wa mbere wa weekend de finale kugera bagera kuri finale batwara igikombe nta muntu yaduta kuri Paris uno munsi Luis Enrique yafashe umugabo witwa Olympique de Marseille umugabo Olympique de Marseille umugabo witwa Mohamed Eni abashira igitambara ku munwa avuga ati Champions League yamuhora mwishimana turayifise kandi twebwe turafise n'ubwiza bwo twemerera ngo turaje duhatanire n'izindi nkaca ngaruka ku majambo y'umugabo witwa Fabian Ruiz nkavuga ngo nimba Fabian Ruiz yagiye mu itangazamakuru akavuga ati ikigoye so gushika osome cyo gushika mu gasongero atahubwa ikigoye nikikugumizayo ingene ugomba kwiga amayeri yo kugumayo ivyo rero binyereka ngo uno mwaka ndavye ingene equipe zindi ziyubatse none je mbesha abantu ngo Madrid ndayibona muri equipe zo twara Champions League kubera ari equipe yabimenyereye tu yoko yo exploit kandi cyo no kwitwa miracle ku bwanje yamara Champions League mugabe izindi zose PSG no birafise inguvu zivuga ngo nimba intunganyo z'imigwi zikimeze kuno hari imyaka nk'ibiri canke 3 n'ubundi iri imbere tubona Paris Saint-Germain kiziyoba yamara bya Rwanda ya projet twarabonye ko amayera ari menshi kugira ngo umuntu atware Ligue des Champions cyane twabonye kuri equipe ya Real Madrid ubwo Paris Saint-Germain ya myaka twabona basezererwa bamerita ko abo twara igikombe Rwanda ya projet nziza twese twemeranya ko uno munsi bafise amayeri uno munsi wabara yageze ko nabonye mutama Luis Enrique muri Treve International nakuruka yasuye ugakinga nawe reka mumfashe ndabisanisha n'ubuzima busanzwe iyo turiko turakura hari imyaka umwana ageramwo muhira bakamwambika ipantaro akamubwira ngo uva kuri ya table ya hari ingo kuri iyi va mwibutura wambara ipantaro va no kuri iyo table yabatoya bawe wingo kuri iyi y'abavyeyi urinze uhagera rero na ubwawe hari gitsuruba wishizeko kugira ngo reka abavyeyi ko bagukuye hari ahantu hageze kandi utagomba gusubirayo voilà wirinda gukora ikosa na rimwe ryo kuvuga ngo subira mu bana bato ni bimwe by'inkumi nziza ubwiza buzoshikana ibwama ariko ubwenge nibwo buzo determine igihe izomarayo kuvuga kuri Fabian Ruiz ndavyumva ariko heraba rero i Ligue des Champions turiko turavuga c'est champion ya ni tournoi
iraza uyu munsi batari iyi foroma yahindutse zari match 8 umuntu arakinya arahejeje urayitwara uragiye ariko uyu munsi za 13 no munsi 17 yes zarahindutse zibaye nyinshi zagwiriye ugomba gukina nk'uko gira kine champion ariko iyi Ligue des Champions ibanga ryayo nabonye gutwara 2 3 4 bigusaba kubanza kuronka iyo experience yo gutwara iya mbere cyane nkuko pari yabikoze iya mbere kugira ukoreko biragoye raba ubwiza Man City yamaze imyaka ifise na Pep Guardiola ariko bikanka ko akorako akayiraba hiteretse ariko bikanka muri finale agakubitigwayo wabona ariyo equipe nziza imigwi yari igikarishije kuko barahura na Rio witwa Manchester City nziza iyo Rio yizaniye umugabo witwa Maxwell Cornet na Dembele bakakubwira uri Man City mugabo reka tukuburize runo rugendo hano yes mu mwongere twumvirize Isaya Safibu hama tugaruke turangiriza kuri kano kantu gujeje duheza tudugire makuru menshi agezweho akomakomeye Safibu iramenyesha isaha ni saa 1 z'ijoro unyoye ji safi usinzira neza. Yes ni saa 1 birumvikana ko ari muri Safibu bakubwira tunyoye ji safi usinzira neza bandaye muyihereza ibintu bimeze neza cyane bwana Abdi tubandaniza nyene kugira ngo dusera abasozera kwa no majambo ya Fabian Ruiz yaje gushimangira novuga ngo amajambo yaramaze yavugwa n'umenyereza skwizi ya Luis Enrique. Ya rero equipe yitwa Paris Saint-Germain wumve ngo kwisanga batwaye Ligue des Champions hari hageze kuko barabikoreye subira inyuma uraba amaquart de finale bakinye na demi finale bikanka igikombe bakakibona ariko bikanka ko bagikora ko je nemera ko Ligue des Champions ntushobora kuza atamwaka numwe wari bwige rurenga witiem de finale ngo uzuhita uyitwara biragoye bisa nibidashoboka bivuze ngo rero nihiganwa ribanza kukubwira ngo rondera experience yo kuba hano hantu umenye ingene abagiye barakomera bahabaye ugitwara stade nimusimvye kandagira kuri escalier ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu makushika yari kugasongero hanyuma uyitwara ibi bintu byose nibi bihe byose equipe yitwa Paris Saint-Germain yarabibayemwo ukubibamwo kwayo rero uyu munsi kintu tuyisaba niki nukutwemeza ngo si equipe yatwaye Ligue des Champions kubera forme z'umwanya muto ahubwo ni equipe yatwaye Ligue des Champions kubera kikomeye je nemera ko hari equipe itwara gaturunwa kubera forme z'umwanya muto Chelsea 2021 wanashaka niyo batwaye 2012 ibikombe Chelsea byose ifize byuta kari ndabona ko babitwara forme z'umwanya muto harabamwe kugira forme y'umwanya muto amahigwa akiseke amahigwe araje arasetse pa baragitwaye baragiye bitandukanye nuko twabonye equipe yitwa Real Madrid Ilevre ariko twayibona atari equipe yoze gatwara iyo Ligue des Champions ariko kubera ko Real Madrid experience bayirondeye yo gukina Ligue des Champions bakabitegura bagarondera izo forme za match 13 bakazironka equipe gatwara iyo Ligue des Champions twabibonye kuri equipe yitwa Manchester City yabaye nziza irayirondera irakina demi finale irakina finale irazira gitwara n'inyuma yaho nubwo itasuye kugitwara tuguma tubona ko ari Manchester City nziza n'ubundi garuka ihabwa amahirwe uyu munsi Paris Saint-Germain turavuga ngo ni equipe igihabwa amahirwe gutwara Ligue des Champions mwaka ikurikira ariko ni Ligue des Champions kiri mu ntango uyu munsi je sino hagarara ngamvuge ngo Paris Saint-Germain bwirizo kuzotwara Ligue des Champions kubera iki hari ama equipe meza gushika muri aka kanya isumvya forme ese uyu munsi Bayern sinziza gusumba Paris Saint-Germain ufatiye kuri forme Bayern kuri forme z'aka kanya hani na projet bayirimo kuko no munsi bariko baragira abajene benshi yes veka Michael Olise bariko baraba experimenter abana ba Alexander Pavlovich ni beza urabaraba ukavuga ngo iyi equipe iramutse igize ikintu ishitse ko bitewe nuko tubone hagaze uyu mwanya vyo bari ibintu bubatse kandi bakoreye Real Madrid iraho ariko ubwiza bwayo ntibwuzuye ijana kwijana kuko tubwira ngo ibwirizwa gutwara Ligue des Champions raba hari equipe yitwa FC Barcelona uyu munsi turabatwavuga ngo ko umwaka weze bakinye demi finale yari equipe ihabwa amahirwe gutwara kiriya gikombe uyu mwaka baraza kubisubiramo cyane nayo tuyitereke ku munzani ko za reforme z'umwanya mutoya nizaba atari forme rero z'umwanya muto kuri equipe ya Paris Saint-Germain birashoboka kuko ni projet bigaragara ngo irubatse kuva kuri wa mukinyi wa mbere hari ya mwigore kuza gushika ku musatirizi wa nyuma nabakinyi bacanga canze imyaka mike n'ubushobozi n'imyaka yegeye imbere bafite iyo experience n'ubushobozi bwo gufasha bagenzi babo kugira ngo babe beza mu kibuga wanashaka no hanze y'ikibuga ni equipe utumva mu dukese twinshi baca bagira rero na wa mumenyereza yumva ngo iyo tugeza piyomba nkeneye nizi uri Ousmane Dembele kuri match ya Arsenal sindagukeneye naho turi mu bibazo by'ibiki n'ibiki ndagusiga ariko ndazi ko amanota nza kuyabona akaza
we iyo piya akayisiga hanze yitwa Ousmane Dembele agashyira mu yindi umukino bakawubona. Ariko kuri ya match ya Inter Domira tuhabona ngo watsinze Barcelona watsinze Arsenal zari zakugoye kuri Inter uraza gukina nibisanzwe uvuga ngo Ousmane Dembele ro cugaruka cukora akazi hanyuma equipe ibandanye. Rero kuri uyu mugabo yitwa Fabian Ruiz afise raison birumvikana baragezeyo, ariko uyu munsi turiko turaraba ngo baza kugumayo bingana iki. Ni Paris Saint-Germain ishitse vy'ukuri yari equipe ikomeye canke ni forme? Yes, nuko ni equipe ya Paris Saint-Germain champion d'Europe, ariko ndabibutse ko imisi yo ikomeje kuba igenda irangira abatari bake bibagira ko Dembele yatwaye Ballon d'Or, ariko reka nsubire ndabikwibutse niwe Ballon d'Or, niwe mukinyi mwiza no munsi sifise, ariko gaciro ka miliyoni 110 ubu abantu kubisa umusumari mu mutima uvuze ko Ballon d'Or yayijanye. Mutavyibagira kuvagira kujya 22 kwezi kw'icenda ugeze uno munsi Ousmane Dembele niwe afise Ballon d'Or, kandi hajya arayimarana ukwezi genekerezo rya 22 kwezi kw'icumi. Ndabibutse nimuvyibagira Ousmane Dembele is the Ballon d'Or 2025 niwe. Yes, nuko mukaya turinja mu makuru yandakomakomeye, ariko mugabo azwi izina rya Clovis, je ndakunda ko dukora iganiro turyoherwa dutwenga ibintu bimeze neza.